komine ni rwanje ahumve komine ni rwawe ahumve komine ni rwacu ahumve nimuze tuyikorere ahumve avuka komine twese mu mirimo itandukanye dufise nimuze dushira ingufu hamwe duteze imbere komine yacu duhamagaye mu mazo n'umuyede turatumiye umurimyi azana iyo suka. Bakunzi bimbonesha kure muriko murakurikirana ibiganiro biriko bica kumbonesha kure ndabaramukije. Mu kwezi kwa Mukakaro umwaka w'2013 niho hajaho itegeko ry'umukuru w'igihugu inimero 100 akarongo gakitse amajana 203 rishiraho umunsi mukuru wahariwe amakomine agize igihugu cacu c'u Burundi. Kuva uwo munsi mukuru ugiyeho ukaba uhimbazwa buri mwaka ku munsi wa gatandatu wa mbere w'ukwezi kwa Myandagaro. Uwo mwaka tukawihimbaza ku civugo ndongozi twese tugire urunani nabo twarukanye mu gukorera hamwe. Mu kiganiro cuno munsi tuza kurabira hamwe muri rusangi intambwe amakomine ageze ko kuva uwo munsi mukuru ugiyeho. Twongere turabire hamwe uruhara rw'ikigega fonike mu iterambere ry'amakomine. Ikiganiro cuno munsi nkuko muriko muragikurikirana tukaba turi kumwe n'abatumire Valentin Nahimana akaba ari umuyobozi mukuru w'intwaro yo hagati mu gihugu. Turabahaye ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Umutumire wundi turi kumwe akaba ari Colonel de Police Gervais Niyibizi akaba ari umurongozi mukuru w'ikigega kijeje guteza imbere amakomine fonike. Turabahaye ikaze namwe muri kino kiganiro. Ndabaramukije nanje. Undi mutumire twari twifuje gutumira akaba ari Gabriel Rufyiri akaba arongoye ishirahamwe rijejwe kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta nawe akaba yafatiriwe. Twinjire rero mu kiganiro nyezina. Ikibazo ca mbere tukaba tugomba kukirabisha ku muyobozi mukuru w'intwaro yo hagati mu gihugu mukiciyumvira gushiraho uwo munsi mukuru w'amakomine. Mbega uwo munsi mukuru mwotubwira intumbero mwari mwipfuje gushikako kugira ngo mwiyumvire gushiraho uno munsi mukuru? Mu gushiraho uwo munsi mukuru rero cane wisunze itegeko ritunganya intwaro muri komine cyitwa rwa kominale, iravuga neza ingene ikomine itunganije, ikavuga yuko iterambere ryose ikomine ubwa mbere ifise ubwigenge mu ntwaro no mu gutunganya ibyayo, ikongera igaserukira abene igihugu. Muri ico gihe rero barariho ibyo bajejwe harimo gukora ibikorwa by'iterambere. Mu gukora iterambere rero nuko mwese muja hamwe. Byaribonekeza rero ko iyo amakomine ariko arakora imigambi y'iterambere arayikora mugabo bahejeje kuyikora bakayiryamika ngaho, ariko bariko baraganira bakabona yuko bafise abashobora kubashigikira, abashobora kubaja imbere, imvukira, abagenzi, mugabo bakabura aho bahurira naho bashobora kuvuganira. Niko kwiyumvira rero uko hojaho umunsi abavuka komine, abagenzi bashobora guhurira muri komine kugira bavugane ivy'ikomine yabo. Muri ico gihe mustanteri araheza agatumira babavuka komine, agatumira abagenzi, agatumira abene igihugu bose bagahurira hamwe, agaheza bakaganira ivy'ikomine yabo, akababwira ikomine yabo ingene itunganije, akababwira ivy'ikomine yabo yari yategekanije uwo mwaka, akababwira ivyo bashoboye kurangura, bagaheza akabereka ingorane bahuye nazo, agaheza akabereka n'ibyo bipfuza gukora batoye umuti w'izo ngorane. Hanyuma babavuka komine, babagenzi ba komine nabo bagaterera ivyiyumviro, bamwe bose bakabona aho bashobora gutera intege komine kugira bya byipfuzo bashaka gushikako ya komine bashaka guha isura nziza mu iterambere, mu mutekano no mu bindi ishobore kuboneka. Reka tubaze Gervais nawe atubwire ikigega fonike mbega cagiyeho ryari hari mu ntumbero iyihe? Kuva amasezerano y'Arusha ateye kugikumu mwaka w'2020 amasezerano arerekana neza kwegereza abene gihugu ubutegetsi, kuko ubutegetsi n'ubwabo kariyo nzira nziza ibereye y'intwaro.
rero inyuma yaho kwigenekerezo rya 30 Nyandagaro umwaka wa 2007 ku itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 100 karongo gakitse mu 1960 muri umwaka nyene 2007 niho ikigega fonike cashigwaho kikaba cyari gifise intumbero nziza, intumbero irashe yo gufasha gushira mu ngiro intumbero ya leta yo kwegereza abene gihugu ubutegetsi cyane cyane kugira amakomine ashikire iterambere rirama. Iyo ntumbero nyamukuru rero nkuko fonike ari kiraro hagati ya leta n'umwe n'igihugu, kandi fonike ikaboneka nk'umwana bangutse kuko umuvyeyi wese aravyara abana mugafise umwana bangutse. Fonike rero no umwana bangutse, uburyo bwa leta buraca mu kiga fonike kuko abari kigega cizigiwe kiya civugo kivuga indongozi twese kuyobora fonike uburi indongozi igihugu kiba cizeye. Ubwo buryo rero buca muri fonike kugira intumbero leta yihaye ishigwe mu ngiro. Rero umucamake ncamumva ko fonike ifise uruhare rudasanzwe kuko uburyo bwose buza guteza imbere amakomine cyane imigambi mikuru y'iterambere buca mu kiga fonike. Tumvise ko uwo munsi mukuru w'amakomine wagiyeho harimo n'intumbero yuko abavuka ntara bavuka komine baja hamwe bagaheza bakarangura imigambi iteza imbere amakomine yabo. None mwebwe muriko muraraba amakomine atandukanye agize igihugu cacu c'u Burundi, mubona bimeze gute? Imigambi irarangurwa? Ako kamo barakitabiriye canke ubwo ntiyabari babona muri ya misi mikuru tinu kuja kunywa gutamba? Muravye kuva umwaka w'ibihumbi 2013 uwo munsi mukuru w'amakomine ugiyeho harabaye ihinduka cyane mu makomine. Habaye akaryo kuko baganira ibya komine bakaheza bagashira ibyiyumviro hamwe bagatora umugambi wokora. N'ikimenyamenyo uravye ni ibinyubakwa cyane cyane inyubakwa zijya zifasha mu buzima cyane, amashure, amavuriro, ibiraro, imvukira barakorana bakaja hamwe bakabona icihuta gikenewe cyane ngaha mu mitumba yacu mu makartier yacu n'ikihe, bagashira ingufu hamwe. Ibyo badashoboye bakabisaba leta, ibyo bishobore bakabikora n'ingufu zabo bagashiramo n'uburyo bwabo. Hakaba n'abandi bamaze kubona izo ngorane bakabona ati jewe mvuka ngaha ndishoboye, yashira mu buryo bwiwe. Ndazi amakomine arenga nka 3 usanga umuvuka ntara yarubatse ishure akayishikiriza komine ati komine nizo yigera aryubaka ku gatwe buryo bwiwe yasaba ikibanza komine gusa akaryubaka agaheza akarishikiriza komine. Iyo ataba rero ako karyo barose ko kuja hamwe bakavugana kugira abantu bamenye ingorane za komine ntibiba bikunda, baca baratorana wa mugambi uko bashobora kuvugana ndetse n'abari ngaha mu gihugu kurondera n'abavuka komine bashobora kuba bakorera hanze bakabafasha bamwe no kurondera abagenzi. Muri mateka atunganya intwaro muri komine harimo n'itegeko riha ububasha amakomine kugira ubugenzi n'ubucuti n'ayandi makomine canke ayandi mashirahamwe yo hanze, ico twita mu Gifaransa la loi si la coopération décentralisée. Iyo rero irahari, iyo yaciye ifasha abo bavuka komine bafasha amakomine kubaronderera abagenzi, bigaca byoroha rero yuko babagenzi barondeye hanze bazana umuganda mu iterambere rya komine. Ibyo abo muri komine batari bishoreye zamvukira bakaronka abagenzi hanze barondewe na zabo bavuka komine basanzwe baba hanze bamwe twitagwa aba diaspora. Ibyo navyo byarafashije mu iterambere. Aho harahindutse mu buzima bwa komine, nahabwiye harubatswe inyubakwa nyinshi cyane. Hariho n'ahandi bagize ibyo twokwita ama convention de jumelage, donc ugasanga hariho amakomine yagize ubugenzi rero naho nyene babugira ku bintu bakavuga bati twishinze umugambi wo guteza imbere uburimyi nk'akarorero
twishinze umugambi ivukira bavuze bati iwacu icofasha abanyagihugu bwaho duherereye n'uburimyi aha twipfuza gushira imbere amagara y'abantu. Mbega nta guciriyemo iyi convention de jumelage ni amakomine ni komine kanaka ikagendera nk'indi komine. Ico jumelage no kuvuga yuko ni komine kanaka igira ubugenzi n'indi komine ubucuti n'indi komine iyo hanze mugabo iyo hanze atari yo mu Burundi atari yo mu Burundi tubyita intercommunalité baja hamwe ku mugambi ubagomba gukora uhuza ikomine zibiri n'ahandi ico twita jumelage ni nk'ikomine yo mu Burundi ishobora kugira ubucuti nk'izonzi n'indi komine iri nko mu Faransa nk'akarorero nk'iyo turayifise muri komine Mwaro aho komine zimaze kugira ubucuti turazifise muri za Muyinga Igitega izo zaragize ubucuti n'imigambi myinshi iramaze kurangurwa. Ivyo vyose kandi ni komine ivyiyumvira ni komine n'abavuka komine bavyiyumvira bigaca bifata inzira bagaheza bakabicisha mu nama komine bakabicisha muri leta bigaheza bagasinya bakakurirwa kuri gusinya amasezerano imigambi bashaka gushira mu ngiro ikaja mu ngiro. Tukiri ngaho nyene mbega hari igihe usanga hariho amakomine amwe ateye imbere ugasanga yandi makomine aracari inyuma mbega twovuga ko abo bavuka komine nukutakunda ikomine yabo canke nukudatahura umugambi uhari. Ico kibazo muvutse cuko hariho ikomine zimwe zitunze zifashe neza n'izindi zikenye ibyo nibisanzwe turi kwisi abantu ntibangana no kuvuga rero burya turavye amakomine ubutunzi bw'amakomine buva ahantu harenga hatatu no kuvuga hariho ubutunzi buva ku makori n'amatagisi amakomine atoza hariho ubutunzi buva ku mahera leta ibuha iha amakomine nayo aba muri fonike hariho ubutunzi buva kwabo basanzwe bafasha komine kuvugana donko ivukira hamwe n'abagenzi bamwe twababwira bo hanze no kuvuga rero abo bose babikora bishimikije ico komine yateguye kandi hariho rero ubufise uri komine iri ahari ishobora gutoza amakori n'amatagisi menshi n'iyindi itagira n'isoko turafise nk'uburorero bw'amakomine arenga nk'atatu atani isoko ihari murumva itagira isoko ntitagisi toza ziba ziri limite no kuvuga ari ico bita rero la matière taxable no kuvuga ibintu amakomine atoza si bimwe no kuvuga n'amahera binjiza samwe turavye uburyo amakomine yinjiza hari komine zigeze ku miliyaridi ku mwaka n'indi irose menshi igira idashitsa no miliyari n'ibihumbi miliyoni 100 ku mwaka murumva izo ntizishobora gutera imbere co kimwe nico gituma rero abavuka komine bose no kuvuga barakora bose mugabo uburyo bakora si kumwe kandi kindi naco naho n'abantu ntituri bamwe uko abantu bagirira mobilisation babegeranya nuko bitaba kamo bose ntibakitaba ko kimwe ariko naho bokitaba co kimwe kuko nababwiye ko mu komine n'uburyo bwabo basanganye butari bumwe ntibashobora rero kuba bari ku rugero rumwe ariko mu ntumbero ya leta nuko amakomine yose yobashoboye gushira mu ngiro imigambi yemereye abanyagihugu. Turabagarukako reka tubaze umuyobozi mukuru w'ikigega fonike nawe atubwire turumva ko uruhara rwabo by'ukuri ari rudahara mu iterambere ry'amakomine kugira muyafashe hasabwa iki hari ibyo imigambi berekana canke komine yose yiriyumvira ati dufise umugambi kanaka bagaca babatumbera. Fonike ni kiraro rero ufise ikiraro kidakomeye ntushika yuri kuraja kumwe ko ari kiraro gikomeye imigambi yose kogwa muri komine nuko umurongozi mukuru jeje ntwari bereye yabivuze uburyo buva henshi hari uburyo buva muri leta hari uburyo buva mu basayiriza imigambi y'iterambere mu gihugu hari abene igihugu baba bahanze hari amashirahamwe yigenga ubwo buryo bwose bugomba kumenyekana muri fonike kuko kenshi urakunda gusanga hari amakomine uvuga ko atembere gusumba yandi ari ugasanga imigambi imwe iri ikorerwa mu karere kamwe fonike rero akamaro kayo ka mbere hejuru ko kwegeranya ubwo buryo iraraba ko mu karere kamwe hatari kwakorerwa umugambi imwe
ntije mu bundi burere cyo kwita la cartographie des acteurs turaraba abantu baza gukora imigambi ahantu kabireka ati aha ntimushobora kuhashira ivuriro kuko hari ivuriro ku metero 10 cyangwa zingahe tukaraba rero mbega uyu mugambi ugomba kubera umugambi rero wa komine kugira tugende twumvikana leta yacu ishimira umwe n'igihugu umugambi umwe n'igihugu nibwo yavuga icakeneye mukana kubona kenshi tugira amanama yo ku mitumba tuza kubigaruka ko muri amakoperative dukurikirana ari ku mitumba 1911 abe n'igihugu niyo bavuga ico bakeneye cyo ni inama ya mbere iyo mugambi abe n'igihugu bashize imbere ucuja muri komine muri komine babona ko hari urwego rwatowe nabo bita conseil communal bashabara imigambi yavuye ku mitumba bivaye n'uburyo buhari bashabara mugambi boshira imbere bita la priorisation des projets uyu mugambi rero bashize imbere nibo mubona bakunda gusha muri cya gitabo c'imigambi ya komine bita PCDC uyu mugambi rero bashize imbere niyo bishitse ntihaboneke abasahiriza bashaka kushira mu ngiro niyo mugambi bashobora turungukira muri fonike uca tuwiga tukaraba umugambi wari n'ahantu ugiye kuzokorerwa tukaraba by'ukuri ko mugambi ari umwe n'igihugu yawusabye tumaze rero kuzunguruka umugambi tukabutosora uca tuwemeza aho rero buri mwaka ikigafunike kiragerageza kwegeranya uburyo cyane cyane kamagare ku buryo buva muri leta ushimira cyane leta yacu kuko buri mwaka iraduha uburyo bukwiye budufasha gushira mu ngiro iyi migambi y'iterambere mu makomine guca rero turaba iyo migambi mu makomine yose tukabereka uburyo bubereye buhari kugira umugambi uze winjira muri yo bahasha ibo yabonetse buri mwaka ikibazo cy'amakomine yoba kumbure atanganya uburyo umuyobozi yacishuye ariko turagerageza kugira ikintu twita droit de tirage turaroha amafaranga tukayagabura abana twabagira amangane hano mu nzira imwe inzira ya kabiri iyo tubonye hariho ubusumbasumbane bw'imibereho mu makomine turafite inzira ya kabiri cyo twita la péréquation tukagenda tuduza tuvuga ati iyi komine bivaye n'ahantu iri ifite amataxe make ifite bene igihugu bake irafise cyo twita niveau de pauvreté turayibona ko iri nyuma hari ibiharuro dukorera ko ama indicateur turaba abati by'ukuri ya komine iri nyuma y'izindi tugaca rero tushobora gukora umugambi uza kuduza cyane kugira baze kwegera kuri rwa rugero umugambi nimwe mu gukora nibo baba barawutegura okay iyo dusanze rero turashobora kubashira ku rugero rumwe kuko bo mu buryo baronka ari buke cyane bo turabadugiriza ku buryo igihe cyo kuzoja kuraba ati mbega amakomine uyu munsi ageze ku ruhe rugero mu buryo bw'imigambi cyangwa mu buryo bw'ubutunzi bo tuba twabadugirije maze iminsi murabona ibintu bita bonus nk'akarorero bashaka kugira nka bonus kuri yo komine yo ikaduga kugize kugera ku rugero waziya zindi zifise aho zikura uburyo henshi rero nuko rero fonike igerageza gukora kugira amakomine aje ku rugero rumwe cyane cyane turakunda gusaba ko n'ubushanganje bundi kuko fonike iri mu bushanganje hariho hagati tamusanga n'umutekano turasaba ko n'ubushanganje bundi bwifuza gukorera imigambi mu makomine buca muri fonike kumenyekanisha ntitwabuza gukora umugambi mugabo kumenyekanisha umugambi bagira bakore kugira ntituzosange igiye gushira umugambi harimo usanga ushaka gushira umugambi wabo ugasanga komine nayo yiyumviye gushira umugambi aho nyene kabati jewe ngomba nshira umugambi aha kuko nije nzanye uburyo aho rero tuba ducanishijemwo abana ariyo makomine yacu turagerageza rero gushiramwo aho kantu gatuma imigambi tuyikwiragiza ahantu hose hashoboka cyane cyane umugambi wese nubwo abaru mu diaspora canke uwundi muntu azana umugambi tubona ko vy'ukuri uze kugira ico usahirije umwe n'igihugu ego ikibazo namwe ni cakindi kuva umunsi mukuru ugiyeho wahamagarira imvukira guteza imbere amakomine mwebwe mubikurikiranira hafi imigambi ibaca imbere mbega mwobiha insiguro iyihe
igihe usanga amakomine afise incabwenge arimwo incabwenge arimwo imvukira bafise n'amabanga akomakomeye mugabo usanga ikomine zabo ziri inyuma mu iterambere. Icivugo cy'umwaka kiratomoye kandi nkamagarira indongozi z'igihugu bene wacu kugira bumve icari c'indongozi. Indongozi niyo muntu aba afise imbere hiwe akabona kazoza kakure ku gihugu ciwe. Iyo ndi kumva igihugu rero urabona iyo komine yawe aho mwarukanye hari indongozi nko hamazina imaze gushika mu gisagara ca Bujumbura canke umugwa mukuru wa politike je nk'Igitega adasoba kwiyumvira iyo yajava. Iterambere ry'igihugu ritangurira ku mutumba. Igihugu carakurungitse kwiga uraciye ubwenge wagomba rero gusubira ku mutumba hamwe wavuka kugira uze kuzana umugambi w'iterambere uduze bajya batama bajya bene wanyu wasize ku mutumba ubereke umugambi ushobora guteza imbere umutumba wawe kuko umutumba uteye imbere niko mini biteye imbere. Ikomine ntabwo barajya amazu tubona ujya mutumba wavukiyeko bajya wasize ku mutumba. Nshimire cyane yishwe mukuru w'igihugu cacu murabona ko agerageza guhimiriza indongozi zose kugira zije ku gatumba. Umuntu ntashobore kumara ukwezi adakize ku gatumba araye ibiko birahakorerwa. Umwe n'igihugu ashaka kwiyumvira hageza mugabo wowe uri indongozi uciye ubwenge uragenda ukabafasha mu vyiyumviro ukabaterera mu vyiyumviro. Amaze kubona ko amakoperative uburyo bwa leta bwaciye mu kigega fonike bungana n'imiliyoni 200 ku mitumba 1911. Ubwo buryo buri ko burafasha cyane abene igihugu kuko na mutumba turakora mu bisata bitandukanye. Urabona igihugu cacu twarashize imbere uburimyi n'ubworozi. Abene igihugu rero bari mu makoperative ubu bose barijukiye uburimyi. Maze imisi mubibona mu ngendo maze imisi ngira tukavyerekana kumunesha kure. Abene igihugu barishima cyane aho bagajeje uwo munsi. Burya mwene igihugu rero yashize umutahe wiwe mu burimyi ujya mufundi w'indimo bo kuri uwo mutumba aba yize yigishwe n'igihugu agomba kuja ku mutumba kugira abe n'igihugu tiraba ikirere uyu munsi kimeze gutya ejo hazoba hameze gutya kugira abereke imbuto bagomba gutera kugira abereke igihe cyo kurima. Umwe n'igihugu ashaka kumva ajya makuru mutanga teje ikirere kizoba kimeze gutya imvura izoba kuri milimetero zingana gutya. Umwe n'igihugu ntashaka kumenya milimetero izarizo mugabo wa mufundi w'indimo aravuga ati rero batubwiye ko mu kigo yijebu kimvura izoza kugwa mu kiringo kingana gutya nimutangure murime canke murime mu nyaba canke mu bigobe. Ibyo rero byo bifasha kugira wamwe n'igihugu yandongozi agica afashije kuri uwo mutumba. Rero imigambi rero ko turakora mu byo by'amakoperative hejuru y'uburimyi harimo n'aborozi harimo n'abakora mu byo korora amafi n'ibindi bindi. Iyo ni imigambi mito mugabo iduga ivuye ku mutumba. Muri komine rero babe n'igihugu bamaze gutanga wa mugambi rero munini niho ikigega fonike kica kifata mu mugongo kikawuherekeza gushika umugambi ugiye mu ngiro. Imyaka 10 irakwiye umunsi mukuru w'amakomine ugiyeho mbega muri ko muraraba uwo munsi mukuru utarajaho n'ubumaze kujaho mbega hari intambwe mubona mwishimira uvuga ati ico twifuza twarakigezeko? Ego cyane ibintu byarahindutse cyane. Icambere nuko ibintu bikomeye byahindutse nuko murabona ko ubu abarundi bose basigaye bakunda iwabo. Muze murabe imisi ya gatandatu beshi le weekend baraduga iwabo. No kuvuga uwo munsi mukuru w'amakomine ubwa mbere watumye agatima ko gukunda iwabo abantu baza baraduga keshi. Wabibukije ko iyo bavuye bakama baduga iwabo. Ico ni ikintu cambere novuga ko twaragishitseko kera nkuko yarabivuze umuyobozi w'ikigaga cyo gufata umugongo iterambere ry'amakomine yavuze kera abantu baramanuka akaza muri capitale politique akaza muri capitale économique hariho n'ubutasubira kwibuka iwabo ko habaho mugo no munsi umwe wese aribuka iwabo. No kuvuga rero ako uwo munsi mukuru wa komine watumye abantu bagira bibuka iwabo bakagira agatima ko gukunda iwabo barabakundishije iwabo. Ikindi cyahindutse nababwiye nuko ubwa mbere amakomine bama biteze leta
bama witeze ngo abagira neza ariko no munsi uravye ibiriko biraba mu gihugu umuntu ntaho nikora atagira inzu yanonekaye abavuka komine baraja hamwe bakamwubakira iyo bibagoye bashobora gusaba amabati leta ariko hariho n'abamwubakira byose bagaheza bakamushikiriza inzu yuzuye batiriwe bararondera ngo leta dushigikire no kuvuga byarazanye kandi gatima ko gushira hamwe ko gukundana donc ico twokwita tisi social abantu bakamenya bati ku mutumbi wacu dufise mu byo biga ujya munsi wa mukuru wa komine baravuga n'ikibazo c'abantu aho nikora kabazi bati muri komine wacu abo dufise bafise ibibazo naba muramona bariko barabugira handi hariho n'ujya munsi bashiramo n'ibikorwa byo gutanga bwa bukata bwo kwivurizako bwo gufasha abantu aho nikora ni cahindutse rero nivyo byuko haraba ihinduka rikomeye yuko byari bimeze ubwa mbere amakomine ntitwamenya nuko ari byo yaranguye no munsi uyu munsi mukuru wa komine nuvuga nk'ubu ikomine yose irafise igikorwa yishinze izo kwigira ku munsi wa gatandatu nuvuga bariha end objectif nuvuga imvukira bariha intumbero ku mutumba bakiha intumbero bati umutumba naka twiha intumbero nimba tuzokwinjira ibiro by'umukuru w'umutumba nimba tuzogira dufise umurima wa kijambere imvukira tusangiye bakaba bihaye intumbero ivyo byaratumye abantu baje hamwe bakagira bakiyumvira kuri kazoza bakiyumvira ku iterambere ry'ikomine yabo bashize ivyiyumviro mutubwira ibikorwa bigaragara mu maze gukora muri ico kigega fonike mu kigega fonike turamaze gukora ibikora inka zamurengana mu gihugu hagati kabaza n'abene igihugu nyene baravyivugira ngene bashima ibikorwa bya fonike mu gihugu fonike ira byo gukunganira amakomine muze kubona inyubako rusangi amavuriro meza amavuriro akwije ibisabwa iyo tuko twubaka amavuriro nkayo turasaba impanuro mu shanganje byo amagara y'abantu batubwire ibikenewe kugira iyo vuriro ribe rikwije ibisabwa muze kubona ko twubaka n'amashuri kugira abana bige abana biga neza bige mu buryo bubereye kandi sheho kakatuzo tukubaka amashuri muri iyi minsi turubaka amashuri tukaraba n'ubuhe abene igihugu abarimo cyane cyane nk'abarya abana bagenda ubumuga turubaka neza ugasanga umwana agenda ubumuga nawe nyine ariko yinjira mu ishure yinjira neza kandi abari ibintu byiza igihe atasaba abandi bamuterwa cyangwa usanga banamutwenga mugabo aca yinjira mu ishure ngo nawe anezerewe kuko ari kwiga n'abandi kwiga fonike turasahiriza kandi amakomine cyane cyane mu gusanura amabarabara y'imigenderanire atari amabarabara manini kuko hari ibigo bijejwe amabarabara ariko nk'aya amabarabara y'imigenderanire nayo nyine n'iterambere kuko kenshi ushobora gusanga nk'umuvyeyi agiye kwibaruka ugasanga aba nta barabara hashika kugira bazomugeze ku ivuriro bigasaba ko barinda kumuterura mu buryo baterura bw'ikirundi bakazomushikana kwa muganga yamaze kubabara yamaze kononekara rero turagerageza mu yo migambi komine byashize imbere turabashigikira mu gusanura amabarabara turafasha bene igihugu kandi mu kubegereza umuyaga nkuba kuko umuyaga nkuba n'iterambere aho hari umuyaga nkuba urabona haba hari ubuzi bwinshi byo kurwanya ubukene abasore usanga bafisa amasaro yo kumwa saro do kwafire bafasoni imashini zisekura umuceri canke zisekura imyumbati n'ibindi ibyo ni ibikorwa bigaragara dukora hejuru rero imigambi yindi ntodondagura hano kuko fonike ikora ibikora inka aho fonike itanga inyigisho mu bakoze amakomine kuko gutegura umugambi birigwa ugategura umugambi ugasanga ateguye umugambi mugabo adafisa aho agomba gushika bitama resultat iyo turiko turakora uyu munsi rero ndafise umugambi mbega ngomba gushika kuki dushika kuri yari muri izi ntego turiko turakora rero ubu ubona ko igice cose gifise umugambi waho n'icuma gushikako uburyo butabandanya ngo buje mu kindi gice turiko dufasha rero mu kongereza ubumenyi abakozi b'amakomine kugira bose batanga intumbero kandi baba bafise ubumenyi bukwiye mu gutegura imigambi niyo umugambi uba uhari turaherekeza abakozi ba komine n'amakoperative nshingirako cyo twita pri conseil kama turi kumwe nabo tubana nabo ahandi tukunda guhagarara cyane n'ababatsindiye amasoko kenshi basinyanira na komine
mugabo ugasanga komine kumbure ko ibikorwa canke kutamenya ko ari we ahagarika ico gikorwa ciwe nkuko twita maître d'ouvrage turabasaba ko bama hafi y'abajya batsinda amasoko kugira ntahava twubakira ishuri ridakomeye usanga mu mwaka umwe cyangwa imyaka ibiri ya shuri rimwe n'igihugu yari yiteze ntiribonetse rikomeye cyangwa ugasanga bararengeje n'ibiringo ibiringo baba bahawe ugasanga barinze guhanwa ibyo rero Fonike aba hafi cyane kugira uyo yatsindiye isoko tumugume hafi ndonke akagire ko gutera kamo abantu bose bazi ko bafise ibikorwa bari kubara kwa makomine mu buryo bwaciye muri Fonike bihute guheza ibikorwa byabo harabo nabonye babitaye hagati badahejeje rero uzi ko wumva kuri ndongozi umutima wawe igikorwa watanguye umwene gihugu arindiriye uba kugikora ndangirize kuri iki rero cyo guteza imbere amakomine biciye mu makoperative aha vuga ngo abarukanye abantu baba bari ku gatumba usanga bafise bagomba kugira ivyiyumviro bimwe ku kintu barindiriye mugo nta buryo bafise leta rero bicije muri Fonike bimaze gutanga buryo makomine tukaja mu makoperative yo ku mitumba yose aronse ubwo buryo babantu rero barukanye abantu bari hamwe baragerageza rero gushika kuri ya hangiro bagomba gushikako kuko tubahaye uburyo bagomba rero gukorera hamwe ubwo buryo bakabutunganya nk'ubwabo ntabe nk'abantu usanga ari gito baca babugabura usanga umutumba ntushikiye ico harabo bihora bishikira namunga uburi sato ibidahizwe ariko ndiko ndakebura umuntu wese yoba aziko mu buryo twarungikiye amakoperative kugira atere imbere yoba afita canke yoba yumvira kubukoreshwa kutariko agatima kanze kamuvemo kuko burya nibwo buryo butuma abantu baja hamwe kuko nk'akarorero agiye usanga umuntu aba wenyine ahantu ku gaso canke mu mwonga usanga afise ivyiyumviro vyiwe ni naho usanga abantu bimva gukora ikibi kuko arabatekana ka yarakize je sinakize kuma kumukorera ikibi mugabo muri hamwe uko mugira inama urashobora kumva ati mbega umuntu yumvira gute uyu muntu tumufashe gute kuja hamwe mu koperative nubwo twaje ikintu cy'amafaranga canke kunguka mugabo muja hamwe murashobora kumva mwese umuntu mukamufasha ako gatima ko kwiyumvira gukoreranira ikibi ku mitumba karakuvamwo kuko uraronka uvugira niba afise ikibazo kindi cy'uburyo muri koperative baraguranana ugasanga nka kunyu yagomba gure canke agomba gure nk'agasukari koperative iramufasha kugira uyo munsi ushobore kurenga tukiri ngaho nyene hariho amakomine bamwe mu ndongozi baridoga bakavuga ati twebwe tubujijwe no gutera imbere kubera ikomine zacu ntizigenga cyane iyo myidogo tuyibona mu makomine agize igisagara ca Bujumbura makomine muvuze ko bidoga muratanze akarorero ku makomine mu gisagara ca Bujumbura nibyo nkuko nabitanguye itegeko ritunganya duhereye mbere ku ibwizwa nyamukuru ibwizwa shingiro ry'igihugu cy'u Burundi riravuga ko komine ari twagwa ku buryo bavuga ngo la commune est une entité territoriale décentralisée dotée d'une autonomie juridique et financière niko mwibwizwa ritunganya ubutegetsi muri komine rivuga mu Kirundi baravuga ko la commune ni urwego rw'intwaro rwegereye abenegihugu ico twita decentralisation ifise ububasha bwo kwitunganiriza ibyawo mu butunzi no mu ntwaro no kuvuga muri ico gihe rero ku makomine yo mu gisagara ca Bujumbura ego n'amakomine co kimanani yose y'u Burundi muri uwo mugambi kwegeza ubutegetsi intambwe ya mbere twarayishitseko nuko mu makomine ko atatu mu gisagara ca Bujumbura bose baritorera indongozi batwagwa n'indongozi bishiriyeho baritoreye inama z'amakomine baritoreye ba mustanteri mu mbajijire ku kibazo c'ingene bashira mu ngiro imigambi y'iterambere cyane ngo ntibigenga kwigenga aha mugira ngo bagomba kuvuga mu bijanye n'ubutunzi nkuko mwavuze ko kuko itegeko ritunganya amafaranga komine zegeranya no kuvuga ico bita wasira fiscalité communale rivuga amakomine oro mu gisagara ca Bujumbura uje kubu
igisagara ca Bujumbura ico gitoza amafaranga mwumva ko itegeko ritunganya amakori n'amatagisi muri komine nta na hamwe rivuga meri nta na hamwe rivuga mu meri kuko uravye no mu itegeko ritunganya ubutegetsi muri komine banditsemwo ngo la mairie de Bujumbura est assimilée aux autres provinces du Burundi bahanditsemo yuko igisagara ca Bujumbura gifatwa nk'izindi ntara zose z'igihugu murumva rero gusa ikibazo cahabaye hariho amategeko yategezwa kujaho kugira ngo yerekane mu gihe amakomine yoba yigega agatoza amatagisi agakora ibintu byabo turavye nko mu nyubako nizihe zizoguma zegamiye komine nizihe zizoba zegamiye meri nubuhe buryo meri zokoresha izobukura ikibukura hehe nubuhe buryo bwo buja mu makomine nubuhe buryo buja muri meri ivyo rero ni murazi ko ibyo twita kwegereza ubutegetsi abene gihugu ni processus n'umugambi w'igihugu ukibandanya waravutse urakura nukuvuga tugenda nuno munsi tuza turahinyanyura duhinyanyura gene vyogenda nukuvuga rero amategeko ariko aratunganywa kugira ngo amakomine yo mu gisagara ca Bujumbura nayo ashobore kuronka ubwigenge nyakuri nk'uko yandi makomine ameze kuko iyo myidogo muvuze turamaze kuyumva ni naco gituma leta iriko iratunganya amategeko meza yo kwegereza ubutegetsi abene gihugu na meriyo n'amakomine yo mu gisagara ca Bujumbura arimwo ariko hari ikintu ushira kwa katuzo kwigenga mu butunzi ikomine igenga mu butunzi buryo kumuri bwo kwegeranya ubwo buryo intara uri kuvuga intara buramatari hajya kugira abone amakomine yiwe sibyo mugabe bikorwa by'iterambere bikorerwa amakomine iyo byakozwe rero niyo ntara iterwa amashugwe bakarura ko hafi kigafonike gikorana n'ikomine aya makomine rero mu gisagara ca Bujumbura uko dufata amakomine yo mu gihugu hagati niko dufata n'amakomine yo mu gisagara ca Bujumbura yiko abene gihugu bo muri komine karorero muha mukaza canke ntahangwa abene gihugu baravuga umugambi wabo komine kayawakira ugacuca muri ya conseil ya komine conseil ya komine maze kwemeza uwo mugambi uyu mugambi ni bucuza mu kigega fonike nta guca muri meri uko je nkora n'amakomine umugambi rero conseil communal maze kuwemeza ukashikira tukawutosora n'abahinga banje nkasanga umugambi urabereye je nza kuwukorera muri komine nsaba mustanteri n'abaje bahinga be muri komine murakurikirana uyo mugambi abene igihugu bashize imbere umugambi ukogwa ukurikiranwa na komine kwekwana n'intara ubwo bwigenge rero tugomba kubushira mu ruhara rwabo byo kwegeranya amatagisi n'amakwari ko itegeko ririko ritunganywa neza ritosorwa ikiyo kibazo ntabwo kizoguma kibazwa kuko tugomba nukuraba kikava mu nzira kwegereza neza umene igihugu ubutegetsi ikomine ibe unité décentralisée iri hariya yigenga ikora ifite amategeko yayo ayigenga naho bihurira n'ubutegetsi bw'intara akamumotera imvukira akamumotera indongozi nakahe nkuko kicivuga cuno cyo kuri umunsi kivuga kiti indongozi twese tugira urunani nabo twarukanye gukorera hamwe murumva ko arakamo dutewe twese akagenda mu ikomine yiwe akifadikanya n'abavuka komine bakaheza bakaganira ivya komine bagashira ingufu hamwe kugira ngo tubone iyo twavuye tubona aho tugeze duheze tumenye niyo turiko turaja mumaze hariho imigambi myinshi ni nicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yagize iminsi azaraduhamagarira izi ndongozi aba bari imbere y'abandi umwe wese agiye ku mutumba avukamwo kabahimiriza ati tworora inkwavu tugira uturima two mu rugo niko dushobora gushika ko cacivugo cacu cuko umufuko wose uronka amafaranga cuko umunwa wose ushobora kuronka icurya kuwa muri no minsi twarahuye n'abanyagihugu bavuga ati aha twe twashoye inkwavu kandi bavuze ati dutanguye kuzorora aho umukuru w'igihugu aduhimirije ati ubu rero hatubanye hato
izi mvukira umwe wese yogira ati aha hanyegereye ku mutumba iwacu mpereho naho yogira ati ntange inkwavu zine ntange inkwavu zingahe canke zitatu muzosanga umutumba wose muzosanga komine yose abanyagihugu bose bafise inkwavu nako kamba rero agomba kubatera uko izi ndongozi nibo bategerezwa kuja imbere mwishigwa mu ngiro y'imigambi mikuru n'imigambi mito igihugu kiba cashize imbere kugira ngo dushobore guteza imbere abene igihugu dusanzwe tuvamo. Ego umukuru w'ikigega Fonike na abene igihugu bose mu nama mu gihugu cy'u Burundi umwe wese afite komine avukamo. Umugara umuntu wese kuba indongozi. Umuntu wese akunda igihugu. Wumve ko ari igihugu cawe. Birambabaza igihe nsanze umuvuka komine ariko atuka komine yiwe canke ayicafuze. Aho simvuze igihugu. Ugasanga umuntu ariko atuka igihugu ciwe igihugu camuvyaye. Aho kugiteza imbere ugasanga ariko agituka haba mu gihugu canke gituka makungu. Zana umugambi, zana iciyumviro, mugabo ntuze ucafuza igihugu cawe. Aha rero hamagara indongozi zatewe akamo kuva ku rwego rukuru rw'igihugu n'icubahiro yaramaze gutanga intumbero ko indongozi zigomba gufasha kugira umurundi wese umunwa ubona ico ufungura umufuko wiwe uba ufite amafaranga n'umwe n'igihugu rero umufuko wiwe wewe uri indongozi ugomba gusinzira wumvise ko umwe n'igihugu afite icyo afungura akaruko hafi bajya abayobozi bajya abarongozi batwara ubucimbiri canke bajya bitangwa n'abanyumba 10 ntushobora kuba uri nyumba 10 ujyame utazi ko abantu bo mu nzu 10 bafunguye bijya bari kosa n'uburi ndongozi banza ugenda uzungura kurabe waramutse ntugende kubasaba inye kuko indongozi ni sonza kuko uri indongozi ukabushonje ubutakaje aho kantu ko kwitwa indongozi ni sonza genda rero banza ubaze ati mbega n'amahoro mwirwe impore hari gihe wumva umwe muri abantu bawe 10 hari wabuze byafungura cuca muri bajya 9 basigaye ni mwegeranye yo cya solidarity ni mwegeranye umugenzi ntabwo afungura aho ni mu nyunzu 10 ujya rero utore mutumba nawe we abari ku rugero rwo hejuru ikomine nuko icyakabiri kubarukanye uri mu gisagara cyangwa uri hanze y'igihugu umutima wawe ukubite ku gatumba wavutseko ndaba imigambi woterera kugira umutumba wawe utera imbere dufashanye rero gukorera hamwe tuko dukorera hamwe duhe ku mutumba cyo duteza imbere igihugu cacu abayobozi bakuru baratanze intumbero indongozi igomba kuba ifise imbono yakazoza uko twerekeza u Burundi 2040 mbega wewe uri kuharura ugomba guterera igihugu iki kwenda twashika kuri ico gihe tuze twahinduye isura y'u Burundi bwacu ubuze ko rero ntushobora kunyonura itunga ry'igihugu kuko uri kurinyonyura nkuko ariko abivuga ngo amakomine ngo atari ku rugero rumwe cyangwa arafashwe kumwe ngo zitigenga ubwo buryo bwose buri kuburegeranya ni bwegeranywe bukora umugambi umwe ushikana igihugu cy'u Burundi kwishusho n'icubaro yaduhaye 2040 aho nizo buri kurashigikira intumbero twahawe n'indongozi zacu rero nsabe rero nkangurira indongozi zose twese tugira urunani nabo twarukanye mu gukorera hamwe tuko dushikana igihugu cacu kwiterambere riramo. Turahejeje kumva ivyo aba batumire bacu bahejeje kutuyagira n'akamo bahejeje gutera indongozi eka n'imvukira aho ziri hose haba mu mahanga canke hano mu gihugu bagire imigambi y'iterambere baheze bateze amakomine yabo imbere. Ni kuri ako kamo rero turangirije ko twagomba dushimire abatumire baduhaye kano kanya bakaza kutuganirira ivyo vyose nabo akaba ari Valentin Nahimana akaba ari umuyobozi mukuru w'intwaro yo hagati mu gihugu. Turabashimiye rero kuri kano kanya mwaduhaye twizere ko n'undi munsi tuzobikora ko muzotwitaba. Yego cyane natwe turabashimiye ko mwatutumiye. Reka dushimire kandi Colonel de Police Gervais Niyibizi twumvise ko ari umuyobozi mukuru ajeje guteza imbere amakomine. Turabashimiye namwe kuri kano kanya mwaduhaye twizere ko n'undi munsi tuzobikora ko muzotwitaba. Nakoze cyane nanjye ndabashimiye kindi gihe
ndi ngaha ku bwanyu ngaha kumupera mwene gihugu igihe cyose muzonkenera muzondobona. Dushimire namwe mwese muriko murakurikirana ibiganiro biriko bica kumbonesha kure y'igihugu. Dushimire kandi n'abadufashije kugira ngo kino kiganiro kigende neza. Twongereye twifurize umunsi mukuru abarundi bose, Imana ibahezagire. Amasoko ya kijambere maze dutanga amatagisi, tuyatanga n'umutima mwiza, tuyatanga atakwidodomba, azofasha iterambere rya komine yawe.